mwabajije ikijanye nibi irivumwe ry'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane. Mwavuze ngo ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegeza gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye ko atamfashanyo bazoronka, barayitwima. Ndababwije ukuri, ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Muri buke byashikiye Sodoma na Gomora, Imana hari igite bigikavuga iti jewe mbe muravyibuka ingene yazanye umwuzure, ingene Sodoma na Gomora vyabaye. Imana harateye igira avuga ngo ndicuza kubona nararemye umuntu. Imana yarakuremye irema umugabo n'umugore kugira ngo bubakane hanyuma barondoke. None yise dushaka kuyica, isi y'Imana atari twayiremye. Nico gituma iki niki kiri kibazo mu Burundi. Je kubwangiye ngomba nibaza ko mwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera. So je mbere no kubivuga sindavyumva ko nkwiye no kubivuga. Ni jambo rigoye no gusohora mu kanwa k'umurundi. Tuzi aho Uburundi bwemera Imana kuva bubaho, bwemera Imana imwe rudende yaremye ijuru n'isi, Imana rurema, Imana itanga vyose, twese tuyemera kuva kuri basogokuruza. Ugaca ufata uno munsi mugira Imana uze ngo wumvirije abo shetani yamaze kwizizira. Ni nkuko rero wombwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemwe iki? Je mpisemwe Imana. Ushaka gutora shetani nacaca muri ivyo bihuga beyo. Ahubwo nibaza ko bawe mwavuga bahurumbira kuja hanze bagiye kwakira iyo migenzo baraherayo ntibatuzanire. Ni uri hanze ntazatuzanire.